Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije tuza kugaruka mu bisata bigiye bitandukanye, harimwo ico mu ntwaro, harimwo na politike, harimwo n'ubutungane hamwe n'umutekano. Ntuze gucikwa rero, hari vyinshi twabateguriye. Reka tuyatangure tubaramutsa hamwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, ubwaho ni mirwa mikuru yompi y'u Burundi n'abari mu zindi ntara, namwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Twibagiye kandi abandi benshi badukurikira bari hanze y'u Burundi mu bihugu bihana imbibe, hari kandi no ku migabane ya kure nka Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Ose rero turabakengurukiye cane. Turi kuwa mbere kugenekezo rya 19 Myandagaro 2024, aho tugiye kugaruka kuri izi inkuru ziriko zivugwa cane kandi zihuta muri iki gitondo. Rusansuma yari itegekanijwe muri uku kwezi kwa munani ntikibaye, turaza kubibagezaho vyose uko vyoba vyifashe. Nako kandi mwijoro ryakeye ikibazo c'abazokora ibarura canke rusansuma hagaze ku kanyuma kubera ingorane zitandukanye nk'uko babisiguye. Ntuze gucikwa, tukaza rero kugaruka kandi kuri Florian Irangabiye aherutse kurekurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Mu Burundi kuri wa 16 kwezi kwa munani y'umwaka 2024 niho hari hategekanijwe gutangura rusansuma mu gihugu hose. Naho biruko rero kuri wa gatanu abatorewe gukorera rusansuma bakoze imirimo yabo, ndetse gushikana n'ubu ku wa mbere ntibari batangura. Ibiganiro vyo guhimiriza abene gihugu rero gutanga amakuru kubirabana na rusansuma ngo nivyo vyabaye hirya no hino mu gihugu. Byari birongowe n'umushikiranganje, ariko harimo n'abandi bashikiranganje batandukanye batowe mu ntara zigize igihugu, aho abakunzi bacu bishikiye no mu ntara ya Bujumbura mu kiganiro cari kirongowe n'umushikiranganje vyajejwe harimo kumenyesha amakuru. Yari kumwe n'ubujejwe amagara y'abantu ndetse n'abarongoye intara, amakomine hamwe n'abajejwe umutekano. Uko rero vyari bitegekanijwe ko rusansu bitangura, batorewe gukora ico gikorwa ntibagiye ku mirimo bategerezwa gutangura. Umushikiranganje vyajejwe harimwo kumenyesha amakuru Leocadia Ndacayisaba avuga ko mu vyirwa baherutse gukora basanze hakirimwo utunenge dutuma babangira. Ikindi rero umushikiranganje Ndacayisaba yamenyesheje nuko abazokora rusansuma bazoyikora baba iwabo kugira ngo uburyo bukenerwa bugabanuke. Yamenyesheje ko amafaranga akenewe ari menshi, ari naco gituma bahawe akazi ko gusansuma baba hafi yaho bakorera. Biruko kandi abakurikiranira hafi ico gikorwa siko babibona, bavuga ko kuba leta itategekanije amafaranga akwiye muri ico gikorwa bishobora kuzotuma hatangwa n'ibitigiri bitari vyo, kuko rero ngo bashobora no kutabishirako umutima mu gihe badahembwa. Jean Nduwimana avugira Locom avuga ko abo bazokora rusansuma bari bakwiye guhabwa ivyibanze umuntu akenera buri munsi kugira ngo bakore neza. Ikindi tugaragaza nuko hari abariko barondera abazakora iyo rusansuma bahawe akazi banka kuvugira bene gihugu no kubabwira ibiriko biraba. Gusa rero ico bavuga nuko kuja mu kazi bakazohabwa amafaranga bagenewe mu nyuma bigoye muri kino gihe hari n'ubukene mu gihugu, na cane kuko bakenera ico basiga mu miryango yabo. Kuba rero bahawe ku kazi benshi abari basanzwe bashomereye, bavuga ko ivyo bitogenerwa kuko n'ubusanzwe bagerageza kwisumamwo ahashoboka bakaronka rero ico bafungura. Bagasaba rero ko habwa n'amafaranga yo kwifashisha imbere yuko batangura ico gikorwa. Amakuru ava muri abo nyene kandi avuga ko kuba batatanguye ico gikorwa cabo harimo ico kibazo c'amafaranga nk'uko abajejwe rusansuma babitangaje. Ikindi mwomenya nuko ikibazo c'abazokora iyo rusansuma umunsi w'ejo carahagaze ku kanyuma kubera ingorane basigura ko ari iz'ubuhinga. Nkuko rero biriko biriganwa n'abari biteguriye ico kibazo mu ntara za Kirundo na Gitega, ngo bari barindiriye ico kibazo kuva mu gatondo ko ku munsi w'ejo kuwa Mungu ku itariki ya 18 Myandagaro 2024, ariko ngo ubuhinga bwo kwiyandikisha enregistrement ngo bwaragoranye cane. Munarya ikibazo gitegerezwa kurorerwa umwanya umwe, gukorerwa umwanya umwe mu gihugu cose, kandi abagikorera ngo bagakoresha amatelefone canke tablette asaba umuhora wa internet. Isaha 2 z'ijoro bahavuye rero bababwira ko ubuhinga bwo
gushira ku gihe bwagoranye ko botaha maze bakazogaruka gukora iki kibazo aho ngo kizokorwa ejo ngo ni uyu munsi isaha 2 z'agatondo. Hari Ndayishimiye rero Nicolas umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibarura BCR yarondewe ariko amenyesha ko ico kibazo atarakibwirwa ngo reka tubanze tubaze abo mu bihinga uko vyifashe, niko rero yoba yasiguye. Murumviriza rero vya rusazuma itegekanijwe gutangura ku itariki ya 16 Nyandagaro uko bitifashe neza ndetse ntiyigeze itangura nkuko rero mwumvirije ivyagiye bisigurwa no mushikiranganje mu vyajejwe harimo gutumatumanako n'amakuru, ariko kandi bamwumvirije ko n'abari bagiye gukora ikibazo co gukora rusansuma nabo batigeze bagikora mw'ijoro ryakeye. Tugaruke ku makuru avugwa mu gisata c'ubutungane. Florian Irangabiye yavuga ko ari umunezero kandi ko aruhutse nyuma yo gusohoka ibohero rikuru. Abamenyesha amakuru bakeya bari bagiye bubanza mu burengero bw'Uburundi kurondera amakuru y'iyo nkuru nziza. Florian Irangabiye yahaye kwigongwe n'umukuru w'igihugu wa 14 Myandagaro yasohotse aryohewe. Ibohero ryahoze ririfungiyemwo bagenzi bacu abamenyesha amakuru kinyamakuru Iwacu nabo nyene bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri Kigarama 2020. Yaragize ati ndaryohewe cyane kuko bwa mbere ngiye gusubira kubona umuryango wanje, rero ku bwanje ni umunezero mwinshi umuryango n'abana banje, niko yabwiye abamenyesha makuru bari bagiye kwibohera rikuru rya Bubanza. Uno musi rero ngo ntibagiranwa ngo n'ikimenyetso ciza kuwa 16 Myandagaro 2024 ngo sinzokwibagira ikigongwe ragiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ku bwanje ni igikorwa ciza kandi citeka nk'umuvyeyi akaba se Barundi ko yanyiyumviriye ko kuba yarashoboye no kunkorera ibi, nibaza ko ntegerezwa kuzobimushimira ubuzima bwanje bwose, niko Florian Irangabiye yavuze. Kubwo yahora afunzwe ngo nta mateka yanditswe kuri we, ngo ntakekeranya ko ari ntibagiranwa kuri wiwe n'abagenzi biwe hamwe n'abamufashije bose. Florian Irangabiye yashimye abo bose bateye akamo hari ubumwe bwa Buraya ngo ntibahengeshanyije kumushigikira ku buryo ubu canke buriya, ngo barakoze n'ibishoboka byose kugira ngo uwo munsi ubeho. Ngo yarashimye kandi n'amashirahamwe yose aharanira agateka kazina muntu, yarashimye radiyo yiwe Igicaniro itahengeshanyije gukora ibishoboka byose kugira ngo ntiyibagire. Hari kandi abo yashimiye harimo amashirahamwe mpuzamakungu nka RSF, harimo Tournon la Page, harimo Amnesty International ku buryo bwiharije. Yanashimiye kandi abo bose urenda agateka kazina muntu nk'uko yabivuze imbere y'abamenyesha amakuru. Ibohero rero ngo ni ikibanza giteye ubwoba, aho yagize ati ibohero si ahantu wo kwifuriza umuntu naho yoba ari umwanzi wawe, naho woba umwanya wo uko ungana kose. Niko rero yibukije gushimagiza rero ku mukuru w'igihugu. Ati ndagarutse ku mukuru w'igihugu kandi ndamwifurije amahoro, ndamwifurije iterambere ry'iki gihugu, ndamwifurije ko ubutunzi bwosubirana umuvuduko maze bwigaragaze hose, kandi ndashaka kuba bafasha mu iterambere, niko Florian Irangabiye yagaragaje icifuzo. Aribaza rero niba ari amakosa. Umwe rero mu bamenyesha amakuru yarashatse kumenya nimba yifuza kubandanya mu kumenyesha amakuru. Florian Irangabiye rero akaba yarishuye agira ati umwuga wo kumenyesha amakuru hego, ariko kumbure n'ubundi buryo butandukanye nuko nahora ndabikora, kuko hashobora kuba harabaye ukunyerera ku ruhande rwaje canke nzokore ibindi kuko ndafise n'urupapuro rw'umutsindo, ndafise n'iyindi migambi nari nsanzwe nkora ubwa mbere, niko Florian Irangabiye yishuye. CNDH rero ikavuga ko yagize uruhara muri iyo ntsinzi, ariko ntaco ishima kuvuga ku bandi bafunzwe. Nimba uyu munsi babayeho ngiye intsinzi tuzoyisangira na CNDH ku bwa Florian Irangabiye, niko atangaza. Umurwi CNDH rero n'umurwi ngo wamfashije ku buryo bukomeye, wamyumba hafi, niko uwo mumenyeshamakuru yemeje. Sixte Vinyi Nimuraba ni umukuru wa CNDH yategerezwa kuba ahari igihe Florian Irangabiye asohoka ibohero. Yaciye aja mu ntara ya Makamba hafi y'urubibe rwa Tanzania, manuka bw'u Burundi aho kuja i Bubanza mu burengero intara ihana n'urubibe na Kongo.
ariko ngo n'umunezero kuri bose niko yavuze. Ariko rero uwo mukuru w'umurwi abawukoresha bifuza ko ugaruka ku cicaro cawo, yanse rero no kugira ico ashikirije ku bandi bamenyesha amakuru bafunzwe, ngo sindiko ngira ico nshikirije ku mwuga wo kumenyesha amakuru ahubwo ku bari mu mabohero rusangi, niko yishuye umumenyesha amakuru Abbas Mbazumutima wo muri Iwacu ku kibazo c'umumenyesha amakuru wundi umukenyezi afunzwe imbere yo guheza ikibazo. Niko rero vyari vyifashe, murumviriza ko Florian Irangabiye hariko ashimira abantu bagiye batandukanye. Reka rero tugaruke no ku zindi nkuru nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Magazine Jimbere, bavuga ko i Bujumbura atawuzokora isuku ivyo akora, uwutazakora isuku ngo ivyo akora ngo bizohagarikwa. Ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura rero, aho iyi mirwi yaranzwe no gusukura aho ibikorwa bibera, yaba ivya leta n'ivy'abikorera utwabo. Ubu rero ngo hasa neza, hari ahakorerwa uburiro n'ubunywero harangwa isuku rike, ngo rero barahasukuye hasa neza. Bwimana Obeah ni umunyamabanga ntayegayezwa musitanteri wa komine Mutimbuzi, kongera akagira ati twarahimirije abarongoye imitumba yose muri komine ko isuku ari igikorwa kibandanya atari ico muri iyi ndwi gusa. Inguvu nyinshi zikaba zigiye gukorwa ku bafise inzu z'uburiro n'iz'ubunywero, kuko ngo aribo bakora ibizana imicafu gusumba. Kumenyesha kandi ko utazogira isuku ko azoca yugarirwa uburiro canke ubunywero bwiwe, n'imvo yo gukinga indwara ngo zoturuka kw'isuku rike. Abafise ayo mazu rero badandarizwamwo n'igi canke inzoga ngo bategerezwa gushiraho ahashirwa imicafu. Ese ni ikihe kindi ubona cokorwa kugira ngo isuku rikomezwe mu Burundi? Gira ico ushikiriza. Burundi rero hari abantu batatu harimwo n'umukuru wa zone bafunzwe bagirizwa urupfu rw'umuntu. Bafunzwe rero kuva ku itariki ya 16 ukwezi k'umunani 2024. Ni umukenyezi w'umuhisi, umukozi wiwe hamwe n'umukenyezi arongoye zone Binyuro muri komine Vyanda. Bakaba rero bagirizwa urupfu rw'umugabo w'uwo mukenyezi rwashitse mw'ijoro ryo kuwa 14 ukwezi k'umunani 2024. Urwo rupfu rero rwashitse ku rugo iwe ku mutumba Gihinga, akubiswe ikintu mu mutwe nk'uko ababanyi babimenyesha, ariko umukenyezi wiwe yemeza ko yapfuye biturutse kumwuna. Uwo mutware wa zone Binyuro ni murumuna w'umukenyezi w'umuhisi, nawe yafashwe inyuma yo kumvirizwa n'abajejwe umutekano, akaba yagirizwa ko yoba yashatse guhishira no guhovya amatohoza ku rupfu rwa muramuwe. Bose uko ari batatu bari mu minwe y'inyamiramabi muri komisariya ya Bururi, n'abajejwe umutekano bakamenyesha ko barindiriye bizova mu matohoza maze bashirwe imbere y'ubutungane. Turabakengurukiye cane ko mukurikiranye amakuru, ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Turaza kubana mu masaha ari imbere mu makuru n'ibiganiro biraba bigezweho ku ngingo zigiye zitandukanye. Imana ibahezagire.